Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Dusabikanya ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo c'Abanyeroma. Tuzirikana duhereye ku karongo ka mbere kugeza ku ka gatanu. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo bene Isirayeli baratowe n'Imana hanyuma barahemuka. Mvuga ukuri muri Kristu simbesha, kandi ijwi ry'umutima wanje rirabinyemeza muri mutima mweranda. Numva intuntu nyinshi n'amaganya y'intatezura mu mutima wanje. Egome jewe nyene nopfuma mba igicibwa nkavavanura na Kristu ku neza ya bene wacu tuvukana ku bw'umubiri. Noneho bobo ni Abanyisirayeli baragenewe iteka ry'ukuba abana bo mu nzu. Ubu ninahazwa amasezerano, amategeko, ibyo gusenga, icese n'imihango. Bamuka kuri ba sokuru, kandi muri bo niho Kristu yamuka. Ku bw'umubiri we aganza byose. Imana nihezagirwe mu myaka yose. Amen. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana, dushima Imana. Bana b'Imana, ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo bene Isirayeli baratowe n'Imana hanyuma barahemuka. Baratubwira ko bene Isirayeli batowe n'Imana hama barahemuka. Ariko iyo bavuze bene Isirayeli tuzi ko hari igihugu cyitwa Isirayeli. Hama tukamenya Isirayeli yari Yakobo. Yakobo yabyaye abahungu 12. Hama agahindurirwa izina akitwa Isirayeli. Ubwo rero akaba ari we rero yitirirwa icyo gihugu cyose cy'Abanyisirayeli canke cya Isirayeli. Ubwo ijambo ry'umutwe rero riravuga ngo mvuga ukuri muri Kristu simbesha, kandi ijwi ry'umutima wanje rirabinyemeza muri mutima mweranda. Paulo yandikira Abanyaroma yarababwira ati ibyo mvuga n'ukuri, kandi yarayemeza neza ko n'umutima wiwe wose ibyo avuga ari ukuri atabesha. Rero bana b'Imana, duca tubanza tukiyumvira hanyene, mbega mu byo tuvugisha ukuri ntitubesha. Paulo yari umukozi w'Imana, kandi Paulo yatowe na Yezu Kristu igihe ariko aragenda gutoteza abakristu, ariko arahama abakristu, yica abakristu. Hanyuma Yezu aramubonekera, Paulo abona kwakira Yezu Kristu, canke se Yesu Kristu, ari ukuvuga Yesu, ari ukuvuga Yezu, byose nta ngorane. Rero Yezu aramubonekera, Paulo ahindutse, acaba umwana w'Imana, atangura kuvuga inkuru nziza, yigisha ijambo ry'Imana, yigisha inkuru nziza ya Yezu Kristu. Rero we nyene n'umutima wiwe wose arashingira intahe Yezu Kristu, canke aravuga arishingira intahe wenyene akavuga ati mvuga ukuri simbesha. Haleluya, amen. Hama mbega twebwe twatowe n'Imana tuvugisha ukuri, tuvuga ukuri, turabe ko uko nkorera Imana ko atari inyungu zanje ndiko ndakorera, canke ndiko ndakora ibintu nibisha abantu. Uyu munsi abakozi b'Imana benshi cyane barabesha cyane.
bana b'Imana hari byinshi igituma muri iyi minsi hari igihe nkunda gutembera nk'ahantu kumva ko abantu bamwe bagiye baja mu madini yaduka canke se mu yandi madini basigaye bavuga bati urabye ubusumwa buriko buraba mu madini y'ibyaduka avuga ngo n'abantu ngo babarokore canke nyene biyita ko ari bo bantu bari special ati wopfa umusubira muri gatolika canke hari abantu bari baravuye muri gatolika mugabo ubu bavuga ati bana b'Imana nukuri nanje ibyo ndiko ndavuga ndemeranya na mutima mweranda ko ndiko ndavuga ukuri ko ntariko ndabesha. Rero abantu ntibamfate kuko ndi umukatolike ngo noba ndiko ndavuganira gatolika. Oya pe nuko numva abantu bamwe mbandanazi basigaye bavuga bati gatolika niyo dini wobona ubu wopfumu uhungiramo. Kubera rero ibintu byose byamaze kwivangavanga abantu baritora hari n'abantu baba batowe n'Imana by'ukuri tibavuga ijambo ry'Imana mugabo nyuma ho kubandanya yanzira nziza y'Imana bagahinduka bariko baratoza amafaranga mu bantu canke bariko barabayesha abantu. Imana iduhe gutahura cyane. Hari n'abandi bashobora gutogwa n'Imana babona ibyo bamenga ubutumwa ntiburiko buragenda neza ntiburiko buragera kure iki niki bagahitamo kwemerera abandi mugasanga bagiye mu bindi bitagira umutwe n'amaguru. Imana iduhe kubitahura cyane. Rero Paulo yarishingira naye akavuga ati na mutima mweranda ndemeza ko mvuga ukuri. Rero yaremeza ko avuga ukuri bivuga ati mukozi w'Imana aho uri hose na jewe Paul umusabyikazi w'Imana nzima Imana mutima mweranda mbemo ame kuvuga ukuri. Ame kuvuga ukuri nyimba Imana yanyeretse ibintu ku muntu ari message ngomba gushikiriza ujya muntu ndayivuge kujya nyene ntagiye kumubwira ngo ampa amafaranga. Abandi basigaye bavuga ndakugire ku musozi ndakugira ibi. Imana iduhe gutahura cyane. Ku karongo ka kabiri haravuga ngo numva intuntu nyinshi n'amaganya y'intatezura mu mutima wanje. Paulo akavuga ati yumva intuntu nyinshi n'amaganya mu mutima wiwe. Mu mutima wiwe kubera iki? Kubera ibyaha yari karabona mu bantu. Reka tubandanye. Gatatu akavuga ngo ego mejewe nyene nopfuma mba igicibwa nkavavanura na Kristu ku neza ya bene wacu tuvukana kubw'umubiri. Bana b'Imana aha Paulo ariko aravuga ngo yopfuma bigicibwa akavavanura na Yesu Kristu canke se na Yesu Kristu agapfuma bigicibwa. Twibuke Moses canke se Musa ariko arakura bene Israeli muri Egiputa. Niwe yageze ahantu ariyumvira aravuga ati jewe aba bantu nice nabatwaye inda Imana yopfuma inyica. Yumva ahangayikishijwe n'abanyisirayeli ingene baza baramugorera mu nzira ariko arabakura mu Misiri. Rero bana b'Imana na Paulo yavuga ati nopfuma mvamvanura na Yesu Kristu kubwa bene wacu tuvukana mbega kubw'abanyisirayeli. Kubera abanyisirayeli na Yesu yavukiyemwo bariko barapinga Paulo ntibashaka kumva Paulo. Abo twatanguranye igitabo cy'ibyakozwe n'abatumwa buriya abo twatanguranye ndumva haraheze imyaka irenga 7 canke 8 mvuga ubutumwa. Rero ndazi turi mu kumara Bibiliya tubaze gusoma ibitabo byinshi. Rero abo twatanguranye iki gitabo cy'ibyakozwe n'abatumwa twarabonye ibibazo byose uko Paulo yatowe uko byagiye biragenda mu nzira y'Idamasi uko byagenze n'ukuntu yagiye afata ubwato uko yapfunzwe uko yakubiswe
uko yagiye mu bwato buja i Roma, byinshi twarabibonye, n'abatabibonye n'abo tutabitanguranye, abatari bake banyumviriza ndazi ko basoma Bibiliya bakamenya ijambo nyene ry'ukuri muri Bibiliya, kuko ibyo jewe nasomye iby'umukozi w'Imana runaka canke padiri pasiteri yasomye shehe ntibyo guhaza wowe utifatiye Bibiliya hanyuma ngo uze urisengera umenye ijambo. Rero Pawulo rero yavuga ati kubera ko abanyisirayeli canke abanyaroma canke abo navutsemo batashaka kunyumva ngo bumve neza ibyo ndiko ndavuga vyerekeye Yezu Kristo, nopfuma nyene yumva yohinduka akumva ko yopfuma anahagarika canke se Yezu Kristo yopfuma Yezu nyene amwica se amufata gute se, kubera ko bene wabo ntibari kumwumva, ntibashaka kumwumviriza. Kandi rero bana b'Imana nyene ngo nta muhanuzi yumvigwa iwabo, kenshi na kenshi n'abakozi b'Imana urasanga umukozi w'Imana Imana imutora ugasanga haherereye ntibamwumva canke aho yavukiye ntibariko baramwumva bakamusuzugura. Ariko ugomba kuraba Yezu ni wavuga ati muzobamenyera kuvyamwa bama. Umuntu ntazokubwira ngo ariko arakubwira hanje sinzoza kukubwira ijambo ry'Imana uzi neza ko wambonye ahantu mu bubare, wambonanye n'abagabo runaka, wambonye nsambana, wambonye nyuruza ibintu by'abandi, wambonye ngo ubyumve, canke utabona ko hari abantu bababaye no banitwararika. Hariho ukubona umuntu yakijijwe, umukristo nyakuri canke umurokore nyakuri, ukamubona mu ngendo ziwe, mu mvugo ziwe, mu buryo yitwara. Imana iduhe kubitahura cyane. Kane rero hakavuga ngo noneho bobo ni abanyisirayeli. Pawulo aragarutse kubera avuga ati nopfuma mbigicibwa kubera bene wacu batumva batagira iki, ariko arandikira abanyaroma, ariko arabwira kumbure n'abandi bandi. Ariko rero arongeye aragaruka aravuga ngo noneho bobo ni abanyisirayeli. Aleluya. Ngo bobo ni abanyisirayeli baragenewe iteka ry'ukuba abana bo mu nzu. Ubu ninahazwa bana b'Imana hatahure cyane, arasigura neza abanyisirayeli abaribo n'ibyo bagenewe. Ubu ninahazwa amasezerano bahawe kuva kuri Izahaki, Burahimu canke se Sara asama inda ya Izahaki. Izahaki nawe ari wese canke se Izahaki se wa Yakobo na Esawu baragenewe iteka ry'ukuba abana bo mu nzu. Ubu ninahazwa amasezerano, amategeko, iby'ugusenga abana b'Imana, icese n'imihango. Mu byo gusenga, ikese n'imihango, aha duca tuja muri bene Levi, abo bajya bari baratowe kuba ari bo abahereza nkuka b'umukama. Ubwo twoca tuvuga abahereza nkuka kuba abapadiri canke kuba abapasiteri. Ubwo abo ni bene Isirayeli bari barabitorewe mu buzukuru ba Isirayeli canke mu bana ba Isirayeli. Gatanu, bamuka kuri ba sokuru, kandi muri bo niho Kristo yamuka. Arasigura ati ariko arababwira ati buriya rero bariya bayuda canke se abanyisirayeli
baratowe n'Imana. Twabonye ti bene Isirayeli batowe n'Imana hanyuma barahemutse kuko ni nabo bishe Yezu. Mugabo aravuga ngo bamuka kuri basokuru, kandi muri bo niho Kristo yamuka. Ariko arabasigurira Yezu Kristo niho yamuka kubw'umubiri. Yezu Kristo ahamuka kubera iki? Kubw'umubiri. We aganza byose. Imana nihezagirwe mu myaka yose. Harageretse ko amen. Aleluya, amen, aleluya, amen, aleluya, amen. Rero Yezu Kristo yamuka muri bene Isirayeli, canke se mu banyisirayeli, ubwo nuko nibo yamukamo. Ariko Pawulo arabisigura neza ngo kubw'umubiri Yezu ashaka yari kwamuka no mu Barundi, akavukira no muri Kongo canke muri Amerika. Yavukiye hashaka, yazananye hashaka. Icyari ngombwa nuko Yezu Kristo yagomba kuza mu isi akabana natwe, kandi akaza yicishije bugufi, atari haranira amaronko. Aricyo gituma abakozi b'Imana dukwiye gukorera Imana tutabesha. Nka Pawulo avuga ati jewe ibyo mvuga ndabivuga nihagazeko n'umutima wanje wose na mutima mweranda w'Imana ndiko, simbesha. Mugabo abakozi b'Imana beshi barabesha, abandi bakihamagara. Jewe nagiye mu Burundi. Iyo ugiye i Burundi, ishengero rimwe riraha, irindi ririhajya, irindi ririhajya, irindi ririhajya, irindi ririhajya, ugahiga nyimba abantu bahiga Imana by'ukuri bikakuyobera. Rero beshi ni business. Bajya ngira narigeze kubabwira ukuntu Yezu yigeze kumishurira amadini 4. Ndumva na amadini nakomeje kubasha kwibuka yari 3. Yamishuriye amadini 3. Nibuka iry'aba Gatolika n'iry'aba Pentekote, irindi niryo ntibutse ntamenye. Mugabo agaca nyereka ubuzu bwinshi bwari kure, bwinshi cyane. Ubwo buzu bw'ubuntu zeya bushakaje ibyacu nk'ubuntu bw'uburende nyine ahantu haba hahungiye impunzi. Nibyo rero nama ndaba mu Burundi nkibuka bimwe Yezu yanyereka, nkumva wapi. Mana yo mwijuru, Imana iduhe gutahura cyane. Jewe harige abantu bamwe baza baranyihendako, kuko igihe Yezu yari karanyereka ibyo bintu, ndibuka hari umuntu Yezu yarankoresheje igikorwa mu Bapentekote. Hama ndiko ndereka ibyo bintu, umuntu yambwiye ngurazoca wigira mu Bapentekote. Ndamubwira nti jewe jewe sishobora kuva muri Gatolika, sinoheba Bikira Mariya. Jewe nkunda Bikira Mariya, rero sinoshira ishapure hasi kandi sinoheba Bikira Mariya. Mbere icyo gihe naciye mbona umumama mwiza anyambitse agashene keza, ariko ako gashene naje kukabona nyene uko Yezu bigenza niwa akuzi. Mbona na gashene kara agashene kagashapure gakoze mu ishapure. Nubwo rero bana b'Imana, Imana yo mwijuru iziraduha gutahura cyane no gutahurana, kubera Pawulo ibintu atwigisha. Je hari gihe nyene nama ndaba ibintu biriko biraba mu bantu bitwa ko dukorera Imana, bikanyobera. Nagira mvuge ngo birancanga aboya, ndaraba gusa nkabona abantu sinzi ibyo bashatse kwiha. Na yahandi hoho ndabizi ko Yezu yavuze ati
muzoze muraraba neza hazozana benshi biyitirira izina ryanje, muraraba neza ntimuze mujeyo mugabe. Rero abakristu, abarokore, abantu bose bazi ko baba bari muri Yezu Kristu neza, barimo neza. Umuntu ntakakubwira ibintu ngo Imana yakuntumye ko raba ugenze ukunuku, kandi ndakubwiye Imana yambwiye ngo umpibi ugenze uku. Ibyo bintu muze murabyitondera abana b'Imana, kubera iki gihe hari ibintu byinshi biteye ubwoba ku bantu bitwa ko turi abakristu canke turi abarokore canke turi ko tuja mu ijuru. Bana b'Imana rero, Mukama Imana bahezagire cane, mwarahezagiwe n'Imana. Murakoze.